byo muvyeyi yaramfashije gose n'ukuri. Rero kubera no ngaho muri supermarket nivyagenze neza arandonderera n'akandi kazi camvayo njaruyiru. Yvette kweri usivye vraiment no kuvuga ati nico no muha basi nkafuma ndamuramutsa tu nkavuga ati Yvette namuramukije mama nice. Yarafashije gose yo mama ay mana ahari vraiment muhezagira. Yo, wagwan my team Pisco Entertainment and Media, turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti mbega uyu munsi psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro n'umuntu yaduhaye ubuhamya, yaduhaye intahe ikomeye cyane. Ni mu majambo make yatubwiye ati umunsi nzoba mfise umwanya nzoza ndabivuge neza, ndabahe ikiganiro gikomeye, ikiganiro kimeze neza kivuga kuri ino nkuru. Rimwe na rimwe barashobora gukorerwa ivyiza bakaca bibagira babandi babakoreye ivyiza. Ico kintu kirahari na cyane mu Barundi biwacu. Ukamukorera iciza uyu munsi akaca yibagira yuko woba waramukoreye iciza. Abandi nabo ukadusanga hariho umuntu bimugumamwo mu mutima akavuga ati nubwo natevye umunsi munaka, umunsi urizina, umunsi ntazi nzoza nshimire umuntu yangiriye neza. Ariko rero hakaca habaho n'abandi ushobora kumukorera ineza, ukamugirira ineza, ukamukorera iciza, ukamuvana mu ngorane yararimwo, ariko kugira ngo agushimire bikazova kure, ahubwo waramukoreye iciza wenyene akazogaruka kukuvuga nabi kandi warigeze kumukura ahantu hari hagoye cyane. Anyway, rero uyu munsi dufise ikiganiro kivuga kuri uyu mwene wacu yitwa Parfait niyo muri. Aratubwira ukuntu byamugendeye igihe yashika mu gihugu ca Kenya. Yarase mu gihugu ca Kenya adafise akazi, adafise aho kuba, ariko yaragiye ahura n'umurundi kazi yarasanzwe aba mu gihugu ca Kenya, akorera mu gihugu ca Kenya, aramwitaho kubera yumvise ari umurundi mwene wabo yavuye hariya kure muca muhabona hariya anyi wacu, yajabutse imipaka myinshi ararengana ibihugu bitandukanye, aca yumva yomufasha kumuronderera akazi. Rero ni ino ntahe yuno Parfait niyo muri. Reka tumwumvirize gatoya hanyuma turagaruka mu nyuma tuce tubandanya na kino kiganiro cacu. Mazina nitwa Parfait niyo muri. Haba ashaka gushimira umwe mu bamama bari muri Kenya yitwa Yvette mama nice. Yafashije cyane mu bihe bitari byoroshye nk'igishika mu mahanga muri 2021. Afashije cyane arandonderera akazi, arandonderera naho ndara tutazinanye vraiment, vyavuye muri groupe nanje atayo nzi, atanubwo yari no muri phone yanje, ariko aranyitangira wenyene aravuga ati uyu muntu yabonetse naze muri Nairobi muronderera akazi, noneho ndagenda ntafise aho nshikira, ariko ndashikiraho yakora, aranyakira vraiment mu bugwaneza, aramfasha aranyereka ku kazi ndakora, aranyerekaho ingene mbaho. Mu nyuma nubwo bitagenze neza muri aho kazi yandondereye, ariko yaranyitangiye cyane mu kiringo cy'ukwezi n'inusu nahamaze muri yo Nairobi, ntigeze mbakure, yambaye hafi. Icyagiye kuntungura kikana sinovuga ko cyanambabaje cyanangiye, ahubwo cyarandenze kirandengera, ndabura n'ukuntu none nabisubiramwo. Akazi kamaze kugenda nabi, mama nice yarigoye
arandonderera kandi ho nakora mbaho ndagenda ndakora. Nibwo rero mu nyuma phone yanjye yaje gutakara, nimero ziratakara, ibintu nyene birahinduka byose, urumva biraba nyene, nimero zose zirahinduka ziratakara muri phone, ngura phone nshasha. Mama nice turaburana. Rero kuri uno munsi abashimye gushima Imana kwanza ko noba nasubiye kumwumva, tukaba twasubiye kuvugana, kumva ko kimeze neza, cyo nyene kirakwiye. Ubinzanye hano nkaba nje kumushimira, mama w'umutima mwiza, Imana imuhezagire, Imana imugirire neza, umutima bisaza wamane. Ego murakoze cyane. Urakoze cyane Parfait niyo rumuri kuri ino ntahe yawe. Ubaye umuntu w'umuhizi, kuko abantu benshi urashobora kumugirira ineza, ahubwo ya neza wamugirira akakwishura inabi. Rero urumva yuko uyu Parfait yashyize mu gihugu ca Kenya abigoye, aramara ikiringo c'amezi nk'3, kuko dusubiye inyuma gato mu mwaka wa 2021 wari umwaka ugoye cyane, wari umwaka habaye ibintu bya lockdown, hari mu bihe bya coronavirus. Kiya gihe byari bigoye cyane kugira ngo ushobore kuronka ico ukora mu gihe ubu kivuye mu gihugu c'u Burundi uri mushasha. Byari bigoye cyane kuko ushitse ahantu ugasanga barugaye ubuzi bwinshi, urumva yuko byari bigoye. Ariko rero muri ino ntahe yiwe, muri buno butumwa bwiwe bwo gushimira uyu Yvette, murumva yuko yashoboye kubivuga neza ukuntu byagenze. Avuze ati yamukuye ahantu hari hagoye cyane, kandi wumvise na buno butumwa ukuntu yashoboye kubivuga, urumva yuko abivugana nyene novuga abivugana emotion. Urumva yuko avuga yuko yamukoreye ikintu gihambaye, kuko urazi ukivuye mu gihugu c'u Burundi ugashika Nairobi, urabona yuko Nairobi ari ahandi hantu hatandukanye naho uvuye. Mu rugendo uba waragize, aho uba waraciye hose, urabona yuko ushitse Nairobi ari ahantu hateranye ubwoba. Rero yaramubaye hafi, aramushigikira, aramuronderera akazi kameze neza, kuko akazi ko gukora muri supermarket, urumva ko kari akazi kameze neza. Ntabwo bitagenze neza, ngira ngo ni kumbure atari bwamenyere akarere, ariko urumva yuko amushimira, kuko atanguye gukora ako kazi niho yatanguye kubona inzira nziza, niho yatanguye kubona ivyo arimwo, niho n'ubwoba bwatanguye kumuvamwo. Rero reka dushimire muri rusangi abantu bitaho bene wabo batanabazi, kubera baba bavuye mu gihugu kimwe, kubera baba bavuga ururimi rumwe, kanatsinda turamaraso amwe, kuko abantu bamaze kuba bavuga ururimi rumwe, abo baba bari amaraso amwe. Rero reka dushimire uyu Yvette ku byiza akorera abarundi n'abarundikazi bakorera mu gihugu ca Kenya, canke baba baje kuronderera ubuzi mu gihugu ca Kenya. Ku buryo bwiwe abafise uko buba bungana kose, arafise muri make umutima w'urukundo, arafise umutima wo kwitaho abantu. Iki ni kiganiro nzokorana na Yvette nzomurondera, kuko abantu benshi baramushingira intahe yuko ari umuntu yabafashije kugira ngo bashobore kumenyera ubuzima bwo mu gihugu ca Kenya asanzwe nawe aranguriramwo imirimo. Rero Yvette urabandanya umeruko, n'abandi uzobakorere ineza. Ego si bose bazogusubiza icyiza uba wabakoreye, ariko ineza isumba inabi. Mu gihe umufashije wewe urafise ahandi hantu ushobora kuzokwishurirwa utishuwe n'uwo wakoreye icyiza. Kora rero icyiza, wewe wumvirije buno butumwa bw'uyu Parfait niyo rumuri, kora icyiza wigendere, kora ineza wigendere, ukora ineza kuko mugahurira hehe imbere. Kuko nk'ubunye nk'uyu Parfait urumva yuko yatakaje contact ziyo batari bakivugana, ariko yagerageje inyuma y'imyaka myinshi cyane, nyuma y'imyaka nk'ine 5 batavugana, atariko aramutora, ataco ariko aragira, mugabo yagumanye umutima wo kugirane ugushimira uyu Yvette. Rero
Imana iguhezagire. Parfait niyo rumuri. Urakoze ikintu kizima, urakoze nk'umugabo, kuko ivyo si vya bose. Uvuze uti nahataco nomuha mugabo mvume ndamuramutsa basi ati mama nice, vraiment yarankoreye igikorwa gikomeye cyane, yarashoboye kunyereka umwongo huma n'ubudahuma. Merci beaucoup, ndagushimiye Parfait, ndashimiye na Yvette kubwitange bwawe. Uri intwarikazi nk'uko dusanzwe tukuzi kuva na kera. Ubandanye witangira abantu, ubandanye ufasha bene wanyu. Ico n'igikorwa aciza cyane kwerekana umutima w'urukundo. Nacamamagarira n'abandi Yvette ababere akarorero, mukore nk'uko Yvette abikora, muzoba muriko murakora neza. Hanyuma abantu namwe mudashima mwarakorewe ivyiza, ayo n'amakosa, shima ushimire uwagukoreye iciza akiriho, kuko ntuzoza kumushimira yamaze gupfa atavyo yumva canke atavyo abona, ngo uri kuravuga ngo uyu muntu yari intwari, ngo yaramfashije ukunuko. Mushimire akiriho. Kumushimira sukuzirondera uburyo ngo ugomba ngo umuhe, ngo umushimire, ngo umuhe ifana canke umuhe ikindi kintu ucaco cose. No kuvuga ushimira umuntu ukamubwira uti we warankoreye neza, waragize neza, ukabigaragaza mu bandi. Ubu uri kuratanga akarorero keza akubandi, kumbure nabo batafise iyo mpano yo gushima. Rero merci beaucoup, ndashimiye we wumvirije kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze. Kabutaye bwagire subscribe, partage na kino kiganiro kugira ngo gishikire abantu benshi, kumbure hari nabo ucobera akarorero cyo kwibutsa gushimira ababagiriye neza. Rero Imana ibahezagire naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.